uko mubibona ibyaje bitabashitaye ngesha bashikiriza ibiganiro byinshi cyane bijanye n'uburyo bw'umwuka mbere n'umubiri. Uyu munsi rero twagendeye Prophet Albert asanzwe abashikiriza ibintu bitandukanye bijanye n'ibikorwa by'Imana. Bijanye n'ibikorwa by'Imana bakorera ngaha mu shingiro y'UPC Kigo. Tuse kumwe warase conseil twashaka tumubaze ibijanye na conseil y'ibyo byifashe. Murakoze cyane ariko imbere kuvuga ibya conseil reka nibise abanywanyi ba BTV mumaze mugire s'abonner subscribe ndetse mushobora no kugenda kuri website mukagira www.btv.com/onare ukiyandikisha kugira ngo uzaronka ibiganiro uko urukora byuma bya BTV ukabironka ku mwanya ku gihe ko bize bimaze gushika byose bizwazorabironka. Rero wamaze kugira subscribe ndabona wahejeje imbere yuko ukurikirana ikiganiro cy'umumenyesha makuru n'ikumbi nkuru mwanya ndakubarira izo nkuru z'iyo conseil ikomeye cyane ni iteka 13 ariko umaze ugire subscribe ugire s'abonner ugire j'aime ugire comment kandi upartage icyo kiganiro kandi Yesu umugisha Yesu neza wowe ubikoze. Rero iyo conseil mu kubimajije izo iteka 13 izobera hano nyine muri iyi sare nini kwishengero United Pentecostal Church Kigobe niyo yateguye conseil zirimo amakorali menshi mbere kuri korale y'ishengero United Pentecostal Church Kigobe yitwa Authentic Choir. Iyo izaba hariho na korali y'abakenyezi bo muri UPC Kigobe hari mu bayimvite mbere kuri Healing Choir abatumva icyongereza y'iri choir ni korali baririmbye urakira n'amata usengera atagukorako. Hariho iyindi korali ya kabiri yitwa Voix des Anges. Voix des Anges ni ijwi ry'abamarayika nawe urabyumva bari n'abamarayika nyine bigendera utarabona abamarayika ukuntu bariko bararirimba. Hazoba hariho n'umuprofeti usanzwe ari umuririmbyi yitwa Bondere benshi baramuzi. Hazoba hariho n'umusitari w'umuririmbyi yitwa Willy nawe hazoba hari abaririmbyi batandukanye n'izindi korali. Uyu munsi rero izo nizo korali navuga zamaze kuvuga ko zizoba ziri kumwe natwe ariko na korali iririmba ku kirimba cy'umuhuza w'abarundi nayo nyine izoba ihari. Hazoba hari abatumire batandukanye wowe uriko uradukurikirana turaguha ikaze ndetse urumva hazoba hari n'abakozi batandukanye. Prophet Joshua yaje ava Dar es Salaam ari gukorana hano asanzwe afite message zibiri yazaniye abarundi nabo urimo uriko uradukurikirana na Prophet des Nations uriko urakurikirana na Prophet Fire wamaze kuba n'abandi banuzeye. Urumva yuko abazoba bafite indwara zitandukanye ubumuga abantu bakora umuziki abantu bakora indirimbo z'Imana rwaje na adoration turabahaye ikaze kugira ngo wanashaka watabyumva wewe ushaka gushigikira Authentic Choir kuko nta bikoresho bafise cyaca cyo guhimbaza azoba akaryo rero ko bashigikira ko bafite amugongera ngo baronke ibikoresho byo guhimbaza no gutaza Imana uwo munsi nyene kuko n'abavuye ngo bashigikira baba bagwaye bakisa amaguru bari babisaba kwanuka muri kwatranya mu Kigobe. Ibi byabakorerwa mu Buhindi cyangwa bigakorerwa muri Kenya hano babazanye bakirira hano. N'ibyo rero n'ibyo bijyanye conseil utumirane Yesu abagire neza. Nakuzana n'abana bibanze byose kuvuga ko conseil azoba cyane gushigikira abaririmbyi mu buryo bwo gukoresha muzika kugira ngo ashobore guhimbaza Imana neza. Mbega conseil barafise umutwe w'ijambo cyane cyane tati mu Gifaransa yitwa ijambo avuga ko cyane guharambe neza biramufasha ijambo kenshi barakoresha mu bijyanye n'ubukorane ibashaka kubikoresha murakoze cyane. Rero meka ko amashimwe na harambe ariko n'amashimwe dushimira Imana umwaka twarangije dushimira Imana kandi no kumwaka uzaza wa 2021 n'ibyo byo n'ibyo jambo harambe umakora n'amashimwe na harambe. Imbere yuko tumusezerera umukozi w'Imana Prophet Albert banza ugire subscribe ugire na partage ugire na general ya social na comments kugira musangire n'abandi. Umukozi w'Imana turabashimiye cyane kuri Imana y'akanya turabasezeye murakoze. Nanjye ndabasezeye n'abanywanyi ba BTV nabo nyine ndabibutsa gutaragira subscribe s'abonner na partage na comment kwa Charity Yesu n'ubisegirisa kumisha kandi kuri mikoro ya engineer ni kwitanga Samuel hanyuma namufite icubaza nimero nga umunsi bashaka gucuzandikira cyangwa telefone ako ziranditse ko ibisabwa byose murakoze cyane.